Danaza amashurwe abantu mwibarabara donc bavuye ku kibanza bari ku mashurwe bavuga ati katuyatembeze zohereza abandi bantu bari mu mabiro canke bako baratembera murabona ko ari amashurwe meza kandi ku giciro ciza ku gihumbi. Yeah, of course. No, dimiri ni gahe? Niri. Okay. Ayandi mbwira igiciro ayandi. Gatije ngaka muri 2000. Muri 2000. Aka. Gatije kamwe. Okay. Ukoje bakanguriye ku gihumbi. So, bimeze gute rero? Abakiriya uriko babona cyane? Yego tugatonka buke. Kubera ko wahisemo kudandariza mu ibarabara? Bikagiye mu kibanza? Mu kibanza kiri hari abandi bantu bariko barakorera mu gace. Uravuga ati reka nanjye ndabahereza bari mu mabiro canke muri ville muri centre ville ashobora kugagura umukunzi wiwe. Yego. Saint-Valentin kuri wewe isobanura iki ukadanaza amashurwe arimwo rouge na noir bisugubanura iki amabara yose ari ngaho? Amabara. Oro iri bara rya rouge umutima zakwe icaka biri oro gahaye umuhunga gahaye umukobwa bamukunda bamufise ku rukundo icirabura niyo kuri dijuru oro ni noir na rouge ni noir na rouge muga noir na rouge gasono tuvuga ko umutima wirabura oro naba hariya noir birajana basobanurira. Okay, so bwambe gurishije amashurwe bimaze mu gihe kingana gute? Kuva nkiri mutoyi ugurisha amashurwe. Saint-Valentin tumaze kubona nyinshi no munsi vyagenze guto barakenya kuba ahantu babasanze muri quartier bito arashari kare no kumugwa twaje kudandaza benshi barashari mu ntuze mu buzi. Urafise umuryango uratunze umuryango canke urafise umugore n'abana babayeho kubera amashurwe? Yego babayeho kubera amashurwe niko kazi kanje. Ni cyahe kintu wiyumvira mu myaka izoza uzokora n'indoto zawe? Mu ndoto zanje nzoguma mu mashurwe. Ariko urashobora kuvuga ati no munsi ndenda kurisha amashurwe y'ibihumbi 100 ariko ndifuza kubwira ku mutayo ngana uko nuko hamwe nanje nzoba mfise abakozi bangana uko nuko muri kazoza ya. Yego. Birakunda. Wiyumvira iki mu myaka 5 iri imbere cyane? Myaka 5 iri imbere ibyo ndabishaka mugabo ndiko ndarondera buke ndazi bizo yo ntabwo nzoyishikako. So, arimo mitawa ungana gute muri amashurwe yose? Ayose. Aya ni make yandi ari ku kibanza abandi bariko barakoresha bakoze. So, reka ndagushimire cyane. Ndagushimire cyane umunsi mukuru mwiza. Ego hanyuma hari umutipe ngaha tubonye ni content ya kwanza. Uyu bamita Patrick Pajo ni mazina. Uyu mutipe rero umviriza guri umushire wawe. Ni mu Misiri mafisa abagore benshi. Non, handi. No, ufise abagore bangahe? Bon, sinon, à mon fils. Officiellement, canke bon officiellement muvuga je ndafise abanaba. Teo ingo Teo. Mweteo. Teo kuri shugwe vraiment kuri shugwe. Reka umeze neza Teo. Reka kwanza fotora rirungi. Rirungi ke fotora nta kibazo. Reka murungi. Kamera kwanza hariya ai. Teo rabamaji. Sawa. Teo nk'umuntu w'umushinga nahe mubakanye n'umugore umwe rukirisu. So niki bikwibuza hageze igihe ca Saint-Valentin? Je Saint-Valentin inyibutsa. Itariki nayimenye d'ailleurs nkora. Okay. Ntana kimwe mugabo ugerageje ukaraba igituma ari kimenyetso uha umukunzi wawe nibaza ko ari vyiza cyane. Ariko nibaza ko atari yo date yonyene ni nk'iminsi yose umusanzwe urukundo rw'abantu bakundana tiza kuba iminsi yose simbaka uwo munsi wa Saint-Valentin. Imyaka mu maranye n'umufasha wawe nize hemano wohereza abantu muri murungano nkawe uvuga ati twara kabanga twakoresheje kugira dushike kuri kino kintu canke nkabimije kubaka. Je ntakabanga no kubwira kuko je maze imyaka 32 narubatse. Sinovuga icyo nakoreje nta kiriho ni Imana nyene ngira ko ama divorce ubu yeze cyane muri cyane gose na kera yariho ariko ubuho ni menshi kubera ngira ngo n'ubukene ngira amarungo nibaza yuko ubuhinga ngira no gukundana nyene no kubana n'uwo mwakundanya apana kuraba amarongo n'ubwiza cyane ntibikenewe cyane ubwiza bw'umubiri ikintu bwo ku mutima. Uravye experience mu maranye n'umugore wawe imyaka myinshi no munsi nikaye kajambuza kumubwira ku rukundo kari ku mutima? Jane mubwira iminsi yose yo ndavyibutse. Yego mubara ko
ndamukunda kujya nyene Yeah. hanyuma si imisi yose mugabo ndavyuze canke iyo ducwanye parce que birashika ajya ntazi bana zidakomanya amahembe urabimubwira ko ari vyiza n'abandi bumva yuko Saint-Valentin ari ikintu ciza nabo nyene bo iryo shugwe bakari umugore wiwe ni vyiza je nuko ndavyumva mu buzima 2000 nawe sinho tumugura nka tubiri yari foto sishobora kukagura sishobora kukamugurira kuko ntacyo kamaze ahubwo nufuma ndamusohokana tugasangira akantu mu kabare ahandi ndagushimira cyane murakoze umunsi mukuru mwiza n'umufasha ndamwe we bamaze kugurira je banguriye kwera nayo ni igihumbi kandi ni igihumbi sawa murakoze